jewe nshaka ndababwiza ukuri bene wacu jewe nta nkwano nzotanga ariko icyo nzokora mu buzima uvuga ngo ntuzonkwa uzoreka kunywa kubera ntabereye inkwano cyane oya inkwano urazibereye kuko mu bisanzwe inkwano uburyo uzibereyemwo icambere nuko mwana ndabitahura ndorohereje ibintu ibyo wowe bitahura gutura umukobwa sinavuze ngo nabitahuye kiri wewe burya wo mpanura gutegura ivyo bifaranga kubiyorera biwaye wo mpanura byatse ukorohereza shit nyene no bihanura none imyaka bandeze ntirenge amahera bakoreje ntarenze wowe butanze wewe principe zibiri canke zitatu zikwereka neza yuko abakobwa igitsina kobwa gishobora kuba kiri hejuru mu bijanye na music abakobwa umbwire basi ikintu cyotuma umukobwa aronka amafaranga menshi umuririmvyikazi w'umukobwa aronka amafaranga menshi kurusha umuririmvyi w'umuhungu. Akamo TV, vous allez bien, mumeze neza, je meze neza nukuri kw'Imana. Narinda bakumbuye, nukuri narinda bakumbuye cyane vraiment. Rero urazi ko kare naca ndabiratira nkabereka iPhone, ubu ntaye hari barayiriye. Barayitwaye. Ababaya. Reka ndamutse abakunda kurikira Akamo TV, ndamutse n'umwana wa Bobo akunda kubaza ati papa none baje abantu bakunda kwambara amarori barabona. Ndambwira ati peti kura uzoyabona nawe ni watanga kuja imbere ya kamera uzobona agaciro ko kuja imbere ya kamera ndabaho nyene kwanza jewe n'umugore wanje we nta marori yambaye umva ari ndareka aravuga cyane umva amarori hari ibintu bimwe mwe agufasha uzobibona kuri uzoyabona karibu hari kuri Akamo TV karibu kandi none we uri wo kukamera je ndi ngaha vraiment jani muhira. Okay, abakunzi ba Akamo TV nizeye ko meze neza, je meze neza ndashima. Hari bindi. Umugore wanje ameze neza arashima. Guys, ngira ntangure gutegura mariage. Rero jiyo nguvuze ibintu bya mariage ngo aratwenga akumigomba ntanabitahura. Ariko je ndi mu gutangura kugira imyiteguro ya mariage. Ariko ibintu jewe ntakunda ntemera ni vya bintu vyo guterura itungo ry'umuryango ugaterurira abavyaye umukobwa ngo akira ngo inkwano jewe ikintu cita inkwano je ivyo bintu sindavyemera kabisa je sindavyemera kandi urazi ingene ndemwe bisigura yuko uzoje kuvuguruza ivya basokuru na basokuruza kuva kera none abo basokuru nabo rega bafise ababibigishije urumva ntabwo ari amahitamwe ni nka bya bintu umugatolika wese mu kubatizwa baba munamika umutwe bagasuka kwa amazi mu gikombe urumva uko niko abantu bakura babizi ariko mu bisanzwe ikintu amahitamwe y'umuntu ikikuvuyemwe wewe wenyene officiel nico cyari kuba cingenzi cyane ibi bintu vy'imigenzo ngo naka ngo ngumva bimeze uku ngo bigenda uku je mba mbona neza umenga ivyo bintu kweri nta bwigenge nta baburimwo ukeneye ubwigenge bwo kuzura kora ivyo wawe wishakiye bo nkino ubwinge bwo gukora ikintu vuga ati iki kintu nikibangamira naka naka naje kiranyorohereza kuko ari abantu rega ivyo bintu je ntibizotubangamira twe nabi wacu bizokorohereza wewe wenyene oya namwe bizoborohereza kubera iki kuko nabone bazobibonera ko akarorero abahungu babo nabo ntibazotanga inkwano bizobiri hehe example Simbizi yakoye miliyoni 9 inka 3 imiliyoni 9 oyo baratantanta inkoko ku nkoko imwe ya nkoko uja ku mutwenzi y'ibihumbi 40 bakaguga temagura wewe utwaye miliyoni 9 erega nico bita gukwa ivyo bintu vraiment je ndabiravye bien ibintu vyo gukwa biri mu bintu bisesagura itunga ry'umuryango mbaza ati kubera okay oya ahubwo ugomba kuzobipanga gute iyo mariage yawe ugomba kuzobipanga iyo mariage janye ngene ngomba kuyipanga jewe ngomba kuzokora nyene mariage kujya abantu babona mariage kuko abantu baje mu bugeni ntibagenda kuraba ngo inkwano zatanzwe inkwano abari umuryango w'umukobwa n'umuryango w'umuhungu nibo bayaga ivya mariage ariko abaje mu bugeni banga yuko atankwano uzotanga ego je nayo sinshaka kubabesha kuzoba hypocrite sha kuzoba injyajya ngo urabona nirate ngo nakoye ngo miliyoni 10 ngo nzokoma ndamukwa miliyoni 200 ngo misese buri mwaka ngo nzokoma ndamukwa oya jewe nshaka ndababwiza ukuri bene wacu jewe nta nkwano nzotanga ariko
icyo nzokora mu buzima nzohereza icubahiro umwana wanyu ndamukunde urumva kuko hari abatanga izo nkwano miliyoni zinga bakaca barara ku nkoni hari abatanga izo nkwano ukazona muri demwa iwanyu rero ni vyiza yuko wovuga ati inshingano burya mu bisanzwe ibintu by'urugo niko nyene abantu nyene babirenga ko babizi barabizi neza yuko umunezero wa mbere umuntu agira n'amahoro ibi bintu be byarabaye byakahise ngo yarangize uku yarankoreye amateka yarangize no ivyo bintu ntivyigira bibera byorohereza umutima w'umuntu yoroherezwa bivanye n'amahoro umuhereza urukundo umukunda okay jewe ko tumaze kwicarana inshuro zingahe ngaha kuri plateau kenshi kabaho maze gupresenta kuri social media ati my wife we nta bantu uzi byamamare batigera bapresenta abagore babo ndabazi none kubera iki bavuga ati acha we ni mu presente bure wa pembeni urumva mu bisanzwe ubuzima urapresenta umugore uri kuranazibira burya je mba ndiko natanga na message vraiment nukuri mba ndiko natanga na message je ntibibaze ngo ni ibintu birefu ngo mba nitandukanye cyane n'abandi je nimba je nshobora kuvuga ati she's my wife ni she's and his ni she's my wife urumva mbashaka kwerekana ico ndi kwanza umuntu wese ambona avuga ati ashire mu mutwe ati koresha umwanya afise umugore nazo nanyihende ko ntazo nanyerere ko na gatoyi no kuko ari abakobwa muri no entertainment barondera n'abahungu b'ivyamamare turabizi burondera ati aramamaye bwana aranakwirehereza wenye rero je ngamba ndiko ndazibira urumva kubera iki je ndabizi ndavyizi isi ingene imeze urazi ndazi umuvumo abisi dufise no mpamvu remba nshatse kwerekana twanje kugira iki kugira nivyagenda neza muzona bibone umva intango nihereza uko we hari bigano vya mbere we oba warakora abantu barakubona image look wari ufise impuzu wambaye mu mutwe ingene hari hameze mu maso ingene wasa bagashira mu mutwe uno munsi bakagaruka bakarabati uno munsi igisuko urabona ko ari gishasha agashenete uno ko hari ko agashenete kwizosi agapira yambaye ya upira ndabuzi umanura hejuru ati ewani babati ca giti cya gifise ntuze yimeze nkuko nkigera akamanura akakwereka takanisa urumva bakakuraba neza akavuga ati antuka hariho itandukaniro rya mamagi wa kera tukimubona muri ibintu by'ibiganiro na mamagi wo muri no saha urumva ivyo bintu rero je ndashaka navyo ndabibereke nabyo babibone Ngumona yuko intambwe yagize ariko none uvuga ngo ntuzonkwa uzoreka kunkwa kubera ntabereye inkwano cyane oya inkwano urazibereye kuko mu bisanzwe inkwano uburyo uzibereyemwo icambere nuko je nagukunze nagushimye je naragukunze umutima wanje uravuga ati uyu muntu ni bon urumva iyo ni impamvu ya mbere kwanza yotuma inyereka neza yuko inkwano uzikwiriye impamvu ya kabiri nuko wamvyariye abana kandi beza abana baharugwa mu bana ba mbere beza mu Burundi sindatembera mu bindi bihugu muri Kongo nagiye nabonye abana baho tabirenze umva ndashaka kuvuga ati abana bo mu Burundi no muri Kongo abana banje barabayoboye kubyiza no kuri swaga no ku nyene physique manyene ngene bimereye abana banje ndabona neza ko bayoboye uburundi na Kongo rero ninaja muri Tanzania nkaja he iyo rero yari impamvu ya kabiri yotuma inkwano zibereye ariko rero ngiye kuraba itunga ry'umuryango eske twebwe je nawe dufise zihe objectif aho noterura amafaranga ndahereje ngo abiwanyu burya umugore w'ubwenge arashaka kubwira umugabo ati sheri ayo mafaranga ntuyatwara naco reka turindire iyo mariage nico kizoba ari ikingere urabitahura ariko ivyo bintu oya sindabitahura neza aho wari gutuma uvuga ati nzotwara zikaye sinzosesa no n'amafaranga make yabaho uno munsi stoke hinge stoke y'ibihumbi ijana urazi igihe ikora sinzi umuceri ikiro c'umuceri 3 nangahe hari abawurangura ikiro c'umuceri 3,600 3600 umva 36,000 ni 10 kilo ivyo ni wavyumvira no mariage izobipfuye tu hariho
50,000 y'umufuko w'amakara abaye 86,000 harasigaye 14,000 y'intuze y'ibiharage iyo stoke ntikwiriye. Ibyo bintu uri kurabyumvira nta kintu na kimwe wapukoze mu zo niyo mariage ntiyoba kuko nayo nizotwara amahera. Oya iyo mariage yofuma itwara amahera mbona abantu ndiko ndababoreza mbona abantu bariko barajya baryohe banezerewe ariko icyo kintu cyo gufata ifaranga narabikoze mu kiganiro twakoze na Simbizi mbona abantu bariko barantuka bariko baramfata nabi jewe nukuri kw'Imana guys je ntihazogira uzompora ivyumviro vyanje ko je ndi umuntu kandi ivyo bintu twakuze tumva ivyo bintu twakuze tubona bigaragara ivyo bintu turakwiye natwe kwihereza agaciro none mugomba kubikura tukihereza basi tukoresha ubwenge bwacu so kubikuraho nugukoresha ubwenge bwacu basi twavuga ati natwe tugira ico twaremye erega uburundi urumvugira ureme yuko umukobwa wo mu Burundi kaza tokobwa boza baramutwara tangazi hari habe mu bisanzwe iki kintu cyo guterura amafaranga none sinakubye amafaranga Simbizi yatwaye imiliyoni 9 million 9 million uno munsi visa yo kuja muri Canada urumva iri kitwara 11 million 12 million kandi ubwo n'uburyo bwize bumeze neza cyane urumva ukacuterura amafaranga yo gutwara muri Canada ambiriza ati ndabubwira ayo mahera y'inkwani ayo mamiliyoni basivuga ko atayufise so oya noya erega n'ababikora rega sibo bayisopa sabahungu bayisopa ntugira ni ajya nkayo no mahera ni Simbizi yayisofye hakuna nabi wabo bayisofye ibisigura ko biwanya atamahera bo kwisopa oya abi wacu boyisopa ariko bagira bariko bariyumvira ivyo bintu nababwira ati mubanze muze hano tumaze tuvugane ayo mafaranga ni mubanze kwanza muyampe manze ndayamarane kabiri manze ndayamarane imisi nibiri basi manze ndayumviriza uburemere bwayo inyuma yaho boza bambonera muri Canada no kuri kw'Imana Canada direct ntacyo kizima iyo mariage yo yemera reka basi ntazotuma iyo mariage okay umugore wanje urumva ko abitahura mwe mwambwi mwana ndabitahura ndorohereje ibintu ivyo wowe bitahura gutura umukobwa sinavuze ngo nabitahuye siri wewe burya wompanura gutegura ivyo bifaranga kubiyorera biwanye wompanura njatse ukorohereza sheri nyene no bihanura none imyaka bandeze ntirenge amahera bakoreje ntarenze wowe utanze wewe none ayo bakureze jewe ayo mama yande urazi ko je nije mwana mama numuyama mbwira ati niwe mwana wangoye jewe kuva ku ishure nije mwana wa mbere nata makaramu menshi nije mwana wa mbere nata ibirato byinshi ku ishure nije mwana wa mbere nakunda kwiriza kanu kose mbonye ndakaririra nije mwana wa mbere nasesagura itunga ry'umuryango umva mama je yandepanje amafaranga menshi hoho none yuko vyaje vyitwa ngo umuhungu ni wakwa mukobwa wayi bitaje vyitwa ko umukobwa ari uragenduwe mu buhindi amabaze baragukwa mu bahinda bakobwa nabo bakuragenda ubeye oya giwanje nzomutwarayo vraiment nimba ari uko nzomutwara ibere mu buhindi bamukwe na karara bereye gukoba uragenda na uragenda bagukwe nta kibazo abarundi bo bishiramo ngo urumva uko wowe ngo usuzugurwa none byari ikintu kimwe mpora niyumvira urabona ibi bita ngo yenjameolewa ngo yenjameolewa bugi ivyo bintu abahora babivuga uko borabana baniyumvira bafata umwanya basi bakavyumvira ko ivyo bintu basi umuhungu arongorwa gute ari umuhungu yitwa kwanza umuhungu umva kuba witwa kwanza umuhungu ubufise ubasha kwanza bwo kuganza ntumva nk'abo bahindi babahungu babakwa ntumva abakobwa babakwa none wumva bagize abo nyene nabone burya ntibibereye cyane ariko apana ngo kubera ari umuhungu yaye je mperura muri kwa gusesagura itunga ry'umuryango sawa okay nkubu mgaje nkubu no yasesagura nkagukwa byo bavyiza usesaguye ukayankwa niwo sinokubwira ngo yatwariwa numbwira ati mpereza yambe oya no yashira mama wawe oya mama wayi no yashira mama wawe yakuvyaye none we hawe kweli kuyashira mama je umugabo none wumva ubaye agaciro jewe cyo nguboga hacire mama none mama wese w'agaciro nyene nagira byumva uw'agaciro ninde yewe gaye umuvyeyi burya umuvyeyi urabona rero burya abantu bamwe ikintu batahure nuko bahava batabitahura neza burya hagati yasobukwe na nyoko bukwe n'umugore wawe burya umuntu w'agaciro ka mbere n'umugore wawe niko muvyumva namwe niko bimeze niko biri kandi kubitahura sigisabo wewe ohereza agaciro dufate wewe ndakwamiza ku nkoni buri munsi urara ku nkoni sindakwambika impuzu wewe wishakiye sindagusumira nkuko wowe wumva ubishaka
ariko ugiye wumva ngo mama we namushiriye 100 ngo namucoreye mama we 100 gato kaza mama we namushiriye igitenge gato papa we ngo namuguriye ishati gato papa we ngo namu wowe bitahuje cyane ikintu gituma mushwana kugira ntuzurayimushira voilà niyo mpamvu rero agaciro ariko wenda bigukorera abavyeyi bariya kiravuga ati none gashahu ikimana ifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya gaze rero tugomba tuyage entertainment gato sivyo ivyo vyari ibintu life nyene sanzwe tugomba tuyage gato entertainment kuko nasanze mwebwe mukurikirana Kamo TV mufise ukungene ibintu byose mubizi kandi mubikurikirana pe mwe murakunda entertainment cyane murakunda ibintu by'ingoni n'abaki ibintu nk'ivyo rero boje ndumuntu gitsina gabo iki ni gitsina gore muri no entertainment yacu dufise ibitsina byose dufise igitsina gabo n'igitsina gore turafite abaririmbyi bari okote y'abagabo n'abaririmbyi kazi b'abarundi kazi nshaka umbwire principe zibiri canke zitatu zikwereka neza yuko abakobwa igitsina kobwa gishobora kuba kiri hejuru mu bijanye na music abakobwa umbwire basi ikintu cyotuma umukobwa aronka amafaranga menshi umuririmbyi kazi w'umukobwa aronka amafaranga menshi kurusha umuririmbyi w'umuhungu bon igituma yo yaronka kwanza cyambere no kuba yanitahuye deja kuko ubundi abakobwa barimwe mu bintu byo gutinya umengo muri societe nyene umengo bari timide ukuntu rero umukobwa arinze avuga ati jewe ndafashe ingingo ndagiye nkore ivyo abantu b'abagabo bakora wumva ayo mahera atayakwiriye kwe uvyiyumviriye nawe cyo ni cyambere aho ukiraho nyene kuririmba haremewe ko horirimba abagabo gusa canke amajwi yose araririmba ntavyonzi gusa oya abamarayika sibo batanguye kuririmba mu ijuru ndaririmba sindi umukobwa ariko kurimba uririmba na generalirimbye mfise urujwi rubi ariko sindaririmba jeje nyene nije umuntu wa mbere mfise ijwi ribi nararirimbye wewe wobuzwa niki kuririmba Jeje ati umukobwa arinze atinyuka kuba ukakuza gukora ibintu by'abagabo kuririmba kubera bimenyerewe cyane kuva kera abacancu wa misose bari abagabo ba Christophe n'abandi bakajanine bose bari abagabo oya nujya nawe nyene n'umunyamateka kandi ujya niwe yatanguye kugira kujijura abakobwa bigeme urumva yuko akwiye amahera kameme urumva iyo niyo mpamvu ya mbere yotuma umukobwa aronka amafaranga menshi kuri show apare y'umugabo kubona yaratinyutse gusa nta niyindi akabiri kandi akaba nishoboye kuba yaratinyutse gusa no kubona mwebwe muba mumwemerega no mwebwe muba mwemera ati nubwo atari umuhungu arashoboye nico ico cyose n'ikintu gikomeye cyo guko yoronka amahera vraiment okay reka ndakwishura aho hantu urabona nishuye ariko wishuye ariko hari ikintu ngoma ndakubwire basi ubabwire bariya je navuze ko oya je ndiko mvuga nawe bariya je muri uwo mwanya mfata yuko atabahari bari he ejo ambajije navyishuye hari numuri kurabona hariya navyishuye harako hari bobo aguma yongereza umuco agabanya ntumvuguriza ivyo navuze je oya ivyo wavuze rega nivyo mugabo no oya iyo siyo mpamvu yotuma reka basi ndakubwira ikintu kimwe ikintu basi cyotuma umukobwa aronka amafaranga menshi paraporo y'umuhungu muri show urumva ako kasho nako wari washize ko karareko ntaco wari watakuye mahera yiki y'umuziki uko wavuze umuziki show ntaye washizeko nano umuziki abaririmbye barira he babaronke mahera he mu muziki muri show okay ntaco genda okay urabona abaririmbye kazi b'abakobwa apparence y'abarundi abarundi kazi kwanza nabantu kwanza ibintu byo kuririmba nibo kwanza abantu bafite amajwi meza kwanza uravye nta muririmvyi kazi w'umurundi umuririmvyi kazi ugiye kuraba parance ijwi giwe usanga abahungu bamusumvye ijwi ugiye kuraba nk'akajwi nk'ijwi rya Shani Queen urumva neza yuko ari ijwi kabisa rimeze neza arasumvye abahungu benshi ijwi giza urumva ko yarakoreshwa na kera ama baking yarakoreshwa mu miziki urumva kandi n'abarimvyi b'abagabo benshi bararondera abarimvyi kazi b'abakobwa bakabakora ama baking hajya muri zindirimbo z'abaruri bafizo basadbi ba Double J hari ama baking menshi ushobora kuza wumva ari abakobwa baririmbye bisigwa yuko ubwo bubasha kwanza abahungu ntabwo bafise hari ukungene hari hijwe umuhungu usanga adafise adashobora kuririmba akavuga ati irijwi n'umukobwa aka kantu nyene n'umukobwa agashoboye urumva umukobwa re arinze avuga ati jewe ndagiye mu muziki ndashize amafaranga ko muziki n'amafaranga ndashize amafaranga mu muziki
plus ndemeye ibitutsi kuko umukobwa aririmbye bamuca bamwita indaya cavuga ati yewe ujyagiye mu buraya kabisa ujyagiye kuba indaya kuko baramaze kubona ko aparance y'abaririmbyi kazi baririmba bategeza kwambara impuzu ngufi tuza gushira amabere hejuru tatuaje kwibere tatuaje kwitako urumva tatuaje kuri systeme urumva ibintu nk'ibyo rero abantu reba baramaze kwishiramwe neza ati umuririmbyi kazi aririmbye wosanga nyene agiye mu nzira zitari nziza ibyo bintu nibyo canke sivyo oya ivyo sivyo mu bisanzwe umuntu wese muririmbyi kazi nimba agiye kuririmba ari giye usanga yarabonye mu rusengero aririmba muko yarafise ijwi ryiza peut-être muri quartier aho aririmba canke hehe bakanu bakamubwira ati burya ufise ijwi ryiza ega ari umuntu aririmba kubera yabibwiwe we atarabizi ko yoririmba akabibwirwa gusa ati mani wewe burya urazi kuririmba ufise ijwi rya bien akacaja kuryama akavuga ati agatangura ngo harigi acha yumva ati kweri karagendeka kaja muri studio urumva rero ni mpamvu nuko abaririmbyi kazi uradufatiye example nka Natasha ona yuko ari umuririmbyi kazi nyene amazemwe n'igihe kirekire cyane kandi abikora neza oya kubikora neza ni kimwe uri kuramu amashugwe abikora neza urumva oya amashugwe arayakwiye apana nguri kuramo amashugwe amashugwe arayakwiye gute cyambere ari mu bakobwa cyangwa se ni nawe niwe mukobwa amaze gutahana ubushimwe aserukira uburundi mu bijanye no kuririmba mu bakobwa hariho uwundi wompa karore okay uracabandanya oya zinyibandanya mba okay ndacabandanya niwe mukobwa nyene mu bakobwa bose yamenyekanye cyane mwaramumenye kandi ni wa mukobwa yamenyekanye kuva kera n'ubu izina ryo rikaba ritarazima Natasha Lanamba yego nyene n'ubu rikaba ritarazima ni mu gihe hariho abandi nyene baje nk'abo bashani Queen n'abandi nyene benshi baraje barajya hiti nyene biraryoha barazima none bibazona atinya kubivuga okay. none kutabivuga brand nkuko ryahoze ariko nyene turazi yuko ashoboye okay okiki nahejeje wahejeje urazi ikintu baza kukubwira bande ati saba neza none hari kibazo umuntu yavuze Natasha neza babifata yuko ari karamusa oya ikibi nukwiba ubundi usaba uri kurasaba nawe none nsabye bakampigira urumva impamvu uvuze ngo yabikoze neza atarazima abandi bazimye nishuye wewe je mvuze uko bimeze mvuze ukuri kwanje n'ukuntu ndamubona cyane namubonye ariko ibi mvuze ndiko nishura ubimbwiye ngo niko baza kumbwira nibitahurize okay hari abantu bagira bakavuga ati Natasha ari indirimbo z'uburufarufa yagiye araririmba ngo mwende kigori ivyo ntavyonze brand izo ndirimbo simbizi wanashima ni wakunda nyene ku nyene niwe nkunda kura kwizo inspiration cyane zo guponda je yo nshatse umuntu aponda Natasha je kuko je urazi ko je ndumunyarusako je ndashobora kurondera imhemu nyene nkavuga ati uyu muntu je nshaka ko aponda naka nkabiprovoka nkabicrea simbizi nshatse ko aponda Natasha ca ntangura ndirimba mwende nawe nubu hari abakwanga nawe hari abatakunda oya je ntabanyanka oya je abantu umengo baranyanka ahubwo ntibemeranya n'ibintu bimwe mba ndiko ndakora kuko umuntu yankwa abayankwa nta uno munsi ndakwanka uno ejo ngo bikora neza oya umuntu akwanka nyine abakwanka je vraiment nta mwikomo je nzobatako je vraiment intambwe ngeze ko jewe ivyo maze kuronka muri no game muri no muziki w'u Burundi Imana je ndabishimira Imana no kwikora n'abafana kutabashira je ndabishimira Imana oya ntabafana b'umuntu babaho barabaho n'abakunzi abakunzi bibi bintu kuko ibi vyitwa ibintu urone ibi bintu vyo kuja kuri kamera undi ari karakamera ibi ni bintu ni nkuko hari ibindi bintu by'abantu bariko barabaza imbaho nivyo ni bintu urumva essentiel gusa wewe ukungene bikubesheje oya ntabakunzi banje mfise n'abantu nyene babonye ati naka gahungu kari muri ibi bintu nakone ni tugakurikirana setu kandi je kenshi maze kubabwira ati jewe nta mufana ngira
je nta mufana ngira vraiment kuko abo bantu je uno munsi noza nkiratira ngo nabafana ejo no posting ifoto nambaye isiripe baca bambwira ngo bavuga ngo urafunzwe uramaze kuyipostinga ariko oya ntiyari jewe ariko yarinde oya je maze guposta ndi mwiboka isiripe cyo kwambara nambaye isiri oya nambaye ipantaro haboneka kaya kaboro ki umengo na gasiri ariko wari uyambaye oya kaja ni nkuko nofata ino boka yanje nkayitabura ha nkashira ka elastique hejuru bakaca bibaza ngo ni siripe urumva rero ni kenshi maze kubabwira ati jewe umva muzokunda ivyiza n'umwanya ndabibabwiriyemwo nimwe mu murimwo mubikunde mubinkundire ibi binzoba ndiko ndabashikiriza mwumva umengo ni bibi ntimuzobigaye cyane kuko hari abantu bijya bintu mubona umengo ni bibi kuba hari igihe je mba ndiko ndakora akajagari ugasanga ari umuntu ari kararaba akajagari kanje ari kanurumogi arakubali sana umva araryohewe cyangwa umuntu ari mu busambanyi ndiko ndivugira ibintu nyene byo kujaganya ugasanga araryohewe cyavuga ati what the fuck asante sana holala urumva ugasanga araryohewe cyane rero wewe rero wibereye uvuye gusenga urica uvuye kuri telefone ngo reka ndabe wa musazi ngo ivyo yashizeko hari abantu banyita umusazi kandabe wa musazi ivyo yashizeko kazabona ibintu ndiko ndagira kangwa ngo je ngo kiranshisha kazanga muri komanda ngo kiranshisha ngo gikwiye kuja mu mpimba ariko ntamenye yuko ari umuntu muri iyo saha ariko aranarondera nimero yanje andeporeze n'ibihumbi 10 kuri rimikaje urumva rero niyo mpamvu nta ukundwa na bose cyane nta ukundwa na bose je rero je abantu je ndafise abantu vraiment ndafise abantu urumva kuko je ndabona neza yuko iyo aho ngeze nuko iterambere ryanje rigenda vraiment c'est bien vraiment namavuta kabisa je ndi mu bantu no hanuru gwaruka kuja muri entertainment ariko nkaruhanura nisunze ukungene jewe uko nari imeze behind yanje inyuma yanje ingene hari hameze ingene je nari imeze uno munsi je nshaka kwambara amarori y'ibihumbi 230 uno munsi je mwizosi urashaka gusanga hari kuri valeur ya 100,000 mwizosi none jewe koresha umwanya reka jewe nukuri kw'Imana impuzu ya mbere nambara ya menshi je ntaraza muri entertainment ni za mpuzu zo mu ruvumera za 2000 z'igihumbi nazinduka mu ruvumera witera n'amaguru irege kap nkaba nashitse kaca mitana agapira nkako Bobo yambaye kuri 2 n'agakabutura nosako woza imbere bakakubona ku gapira wambaye umengo nakaba mama urubu karamubana hose umengo n'amabera araboneka urumva rero guys rero je ndabona iterambere ryanje je meze neza je naraguze moto guys je naraguze iPhone nubwo bayivye je naraguze parcelle je mbi wanje simhanze alhamdulillah ndakenda mama ewa kuri kw'Imana urumva je ni bien je no hanura rwaruka ati nimuze muri entertainment niyo mpamvu namaze kumuguriza page kandi anayikoresha kandi amashuri azokwiga n'amashuri atarenza 5 kuko kubaho mukuru w'igihugu yavuze ati ababandanya biga cyane nibo bagubandanya babibijuju bisigura yuko abantu bakwiye kwiremera ubuzi wiga cyane none wewe ufite diplome tugende petit à petit oya nuri kijuju ariko ijya diplome woronka umuntu wo kwibotika ati nzanira ndaguhereze ikiro cy'umuceri ntiwoyimo yo ihabwa no utaza agaciro kayo diplome wewe utaza agaciro ka diplome niwe uwo muhango atekeramo igitumburo uzobaze banzurindira mu mwana uvuzigisha azokwiga amashuri 5 gusa kuko mwe ntimuvyara murabizi ntuvyara tugaruke mwebwe bakobwa mwe murasama mwe murakira pa urumva mukaca muja kujana ku gatanda mukajama ku gatanda mukavyara banza umvirize kuvuga ngo ntituvyara uyu havyara umugabo mpijambo utampijambo ko havyara umugabo okay sawa havyara umugabo none kutitera inda ngo yitwara uzoje kwivyarira kwa kajya gatanda hama system nayo none umbaza baba imera yose ukitera iyo oya nigikunda mwebwe nibikunda rero mwebwe hariho icamwe Imana yashize ati bwana system niyo mpamvu bwati wana kora system komsa haje y'umwana oya ariko sheri vyaseriye
vya seriye uvuga ngo uravyara ngo ni uvyara umvye yahavyara abagabo ubu rero nyene bizogenda iyindi nda uzoyintera ce ndayigutera nawe abari uyitwara amezi 9 kutari umurozi nzokurogesha uyitwara amezi 9 ucumbwire ngene na shetani yarampebeye wo rindira tuzora yuko yaguhebeye jewe umviriza vya seriye rero vya vrai rero je ndifuza ko kandi mu birizi zigahunda kandi ndazi namwe muravyumva murabitahura gi wanje azokwiga gushika 5e acavayo amacha agiriki acaja muhira aca koresha entertainment aja muri entertainment nzoba namuguriye telefone nziza cyane azoba afise laptop azoba afise umwigisha w'icongereza n'igifaransa uyo mwana mu myaka 2 uraza ahantu azobageze azana zobageze reka tubirinde ariko byajana bipeti bizokoma bija kwishure ingata ari abana batwara no kwishure bagenda barakubita inkoni bagenda barabakubita tuzobimenya nihagira ko atangurisha isi mu kwicenda mu kwicenda nzomutwara muri maternelle tuzobimenya nta muri maternelle umwigisha nzokumva ngo yankubitiye umwana umwigisha nzokumva ngo yankubitiye umwana inkoni twe twakubitwa muri primaire je nubu nibutse muri classe 3e classe inkoni je nakubiswe n'umwigisha ari hano yari mugufi avyibushe cyane inkoni nakubiswe 3e na 5e na 6e ayo mashuri atatu mu kama w'ikigongo narakubiswe inkoni ku buryo jeje nyene hageze kuja uranka nka dimanche buca ari lendi kicaro kavuga ati wa ejo ni shure abakubiswe bize bashaka kuba bigisha kugira no bazoje kwishura iyo warakubiswe wawe baye umwigisha ya ubyigisha oya entertainment niyo bon buryo ababigisha ive ku cata urabona abigisha banyigishije n'ubu baracigisha bazokwigisha n'abana bacu bigishe n'abuzukuru bacu ya je nifata nk'akazi ndakubwiye ko naguze oya social media ntiyigeze social media ahubwo itera yevoriwe social media ntiyavuye ku cata ahubwo technology niyo yagiye yevoriwe technology kera urabona no munsi hari urubuga rushobora kuba ruharawe urumva urubuga rushobora kuba ruharawe ugasanga ruratangira uvuga toye hari urundi ruje kurusimbura uno munsi urabona ku isi iri kuri TikTok benshi bariko barakoresha TikTok cyane urumva mu Burundi turacari kuri Facebook cyane turashinga uvuga kuri Facebook rero ivyo wowe urashaka ko numengo vya tagacira ariko ugasanga twamaze kwimukira kuri TikTok twamaze kwinza amafaranga menshi rero guys mutubabarire vraiment entertainment je nashatse tugwe muri entertainment cyane muri iki gice ariko urabona yuko twagarutse gatoyi reka mudukundire tuzogaruke tuyage entertainment sivyo tuyage entertainment kuko je ndafite indirimbo yitwa Mpimba emvye na Famba umugore wanje nanye ndafite indirimbo yari indirimbo ari mu gusohora nziza kandi y'Imana ya gospel vraiment hari gihe nzo kwicara oya ni muri izo muhemu nyene hari gihe nzogirana hari gihe nzoshima hari gihe nzotanga amashimwe hari gihe nzokwatura ivyiza Imana indirimbo za gospel FM ziraryoshe gukora guys ndabakunda cyane je ndabakunda cyane reka makanya muja sozera uraze ko abakobwa ari bo bakunda kwiyerosha guys mwakoze kubana natwe kuno oya sozera nta bon okay ndabashimire wewe wese akurikiranye iki kiyago tubwira uko wacakiriye like na commentaire yawe bikenewe ibisigaye tuzogaruka indirimbo yanjira hari nzoyibazanira ndabakunda cyane kabisa behind camera